Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya. Umukama yavuze ati: nguyu umusavyi wanje nama mpagarikiye, nguwo uwo nitoreye kandi mfise ku mutima. Naramuhaye umutima wanje ngo haze azanire intara ubutungane. Ntayogora, ntatera urwamo, ntagenda aratera induru mu mayira. Ntahohosha umubingo wavunitse, ntazimya urumuri ruyenga. Azoshikana amateka nk'uko yabitumwe. Ni intatirigana kandi n'intungane. Azokora gushika ubutungane bushinze imizi mu gihugu, kuko amazinga n'ibiyaga nayo arorereye inyigisho yiwe. Ngiryo ijambo ryavumerewe n'Umukama Imana, we yaremye ijuru, agakomeza isi n'ibirimwo byose, kandi akabeshaho abayibamwo bose. Jewe Mukama narakwihamagariye mu butungane, ndagufata ukuboko, ndakwiremera. Narakugenye ngo unyuzurize n'igihugu canje, ubere umuco amakungu, uhumure impumyi, ubohora ababoshwe, ukure mu migozi abahora mu mwijima. Iri ni ijambo ry'Imana. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje, notinya nde wundi. Umukama niwe nkingi y'ubuzima bwanje, niwe ninde yompindisha agashitsi. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Ababisha baza kuntera ngo banshikure, abo basi banje bahora bampama, nibo batsitara bakagwa. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Naho ingabo zoza kuntera sisimbwa n'umutima, naho urugamba goza rugana jewe nguma nizigiye. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Ndabyemeye, nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Izigira Umukama, gumya umutima ntimuhugumwe, nimwitege Umukama. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Umukama inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Ni mu kigabane ca 12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Yohani kigabane ca 12 murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Pasika isigaje imisi 6, Yezu aja i Betaniya. Lazaro yari yazuye mu bapfuye niho yaba. Aho rero baramufungurira. Marita yarahereza,
nawe Lazaro yari umwe mu bari ku meza. Mariya afata ingero y'utuvuta tumoga neza kandi tw'ikiguzi kinini, adusiga ibirenge vya Yezu, abihanaguza imishatsi yiwe. Inzu yose yuzura akamotera kutwo tuvuta. Ariko Yuda Iskariyoti, umwe aza kumugura, niko kuvuga ati, ayo mavuta ni kuki batayaguze amadenari y'amajana 3 ngo bayatabaza boro? Ntiyavuga cyo kuko ababaya boro, ariko nuko yari umwivyi. Bisubiye niwe yatwara isaho akiba ivyo bayishiramwo. Yezu rero ati, mureke, ayo mavuta yayabikiye umunsi nzobambwa. Aboro muzobamana, ariko jeho ntimuzomporana. Ishengero ryinshi ryumvise ko Yezu ariho yarari, baraza rero ntibazanwa no kuraba Yezu gusa, bazanwa kandi no kuraba Lazaro yari yazutse mu bapfuye. Abakuru b'abasaserdoti niko kuja inama ngo bice na Lazaro nyene, kuko benshi mu Bayahudi bavavanuye nabo bakemera Yezu kubwa Lazaro. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iyi minsi ishira kuzirikana ukubabara no gupfa k'umukama wacu Yezu Kristo mu bisomwa vya mbere, bizoza biragarukana cyane kuri uyu musuku twumvise mu gisomwa ca mbere, umusuku mukunzi w'Imana, Imana yasize kugira ngo igaragaze ubwiza n'urukundo vyayo, igaragaze ubutungane mbere ngo mu ntara zose. Umusavyi w'Imana, mu mvugo barakoresha imvugo y'umusavyi, ariko kandi ni nkuko twokoresha imvugo y'umusuku, umuserviteur, umuservante, ansira. Ansira nico bisigura umusuku. Uwo musuku w'umukama turumva ingene Imana imuhayagiza muri iki gihe ca Isaya, niko tukabona ko amajambo yavuga yavugishwa n'Imana, ariko bitavuga ko Isaya yacashoka abona neza na neza Yezu Kristo uwo ariwe ko ariwe arorako. Niko Isaya iki gihe akayavugana cane cyane yerekeza kuri Isirayeli. Isirayeli yari yaratwaye mu mahanga, akaremesha abanyisera bumvisha yuko nubwo bariko baraca mu bihe bigoye, Imana yoyo ntiyakuye umuhamagari bafise ko yuko impera n'imperuka ishaka kubagira igihugu cyako kugira ngo ihamagare ibindi bihugu vyinshi. Mugabo ukabona yuko ayo majambo Isaya yashikirije arengeye na kure Isirayeli tuzi, akaba aca kuri ico gihe c'Isirayeli, mugabo ariko arabura uwahavuye aza akaba umusukwa bushitse agaragaramwo ubwiza n'urukundo vya data. Data wenyene akavuga ati, muri we nahasanze ibimpimbara vyose. Iryo jambo ry'ubusuku rirakomeye cyane. Nugira nti mbere n'ubusuku atari bimwe byo kwibaza ngo ni nk'umusuku nk'abarya abasuku dukoresha mu nzu iwacu, aba bakozi bo mu nzu. Ni inshuti ishika y'umukama. Burya umuntu asangiye ubucuti bushitse n'Imana, buginga kiri muri ubu buzima bwa hano ku isi, aca yiyumva nk'umuntu akorera inahazwa ry'Imana mu bandi, akarisukurira kuko azi yuko akorera uwamwiguze, uwumukunda gusumvya nuko we yikunda. Nivyo tubona muri Yezu Kristo, ubuzima bwiwe bwose hano ku isi bukaba nko gusukurira se wiwe, gusukurira abandi kugira ngo abashikane imbere ya se wiwe, kuko niho hari ubukiriro, gushikira Imana. Mbere wenyene akagira ati, jewe naje gukora sinaje gukoregwa, naje gusukurira abandi sinaje gusukurirwa.
nijoro nariko ndasoma ahantu mu kinyamakuru cyanditse kivuga yuko mbere ngo mu bisabisho bihuta gose shetani, byirukana gose shetani, n'igisabisho cyiza twavuga mu mutima wacu nka kumwe kwa Bikira Mariya ati turabasuku b'umukama, jewe ndi umusuku w'Imana, nzobaho nahinduye ubuzima bwanje nko gusukurira Imana. Ati ngo n'igisabisho cyirukana gose shetani. Abikuye mu kungene yigeze kuganira n'umuntu w'umu exorciste yitwa Don Amorphe, yari umu exorciste wari i Roma i Vatikano. Akabaza shetani ati ni giki burya kikubangamira kigukarira gose? Ati ubwa mbere no kwicisha bugufi guserukira mu busuku. Iyo mbere iryo jambo nkunze kurigaruka ko nkaribabwira no kumva ingene muri nosi ubusuku bwanyu musukurira Imana muri Radio Maria bugabanya gose ubukazi n'ubwibone bwa shetani, bukigiza kuri igikorwa cyayo, bugaheza bukagurira igikorwa cy'ubwami bw'Imana. Kwiyumva mu iteka ry'uwo yari dutanzemwo Yezu Kristo na nyina wiwe yiyita ngo jewe ndi umusavyi w'umukama, ndi umusuku w'Imana, ndi ansira w'Imana, je suis la servante du Seigneur. Kenshi iyo tuvuze muri bene ayo majambo nguko niko ndabivuga, abantu bibaza ngo tuba dufashe imvugo igayitse, ishusho. Murazi ko dukunze kuvuga cyane uyu munsi ngo ibintu vya visibility, vya image. Kumenga tuba dufashe image ikengeretse y'umuntu menga Yezu nivyo yabwiye abigishwa biwe, kumubwe mbere bihagarara akabishimangira ko. Murazi abwiye Petero ati ntegerezwa kukoza ibirenge. Petero akagwa shinya akagira toya, ariko arabumvisha ati iteka ryanyu riri mu gukorera umukama. Gushika naho hagera akababwira ati abankorera data azobatera iteka. Guca mu makanda ya Kristo tukumva ko ubuzima bwacu hano ku isi bwahindutse ugukorera umukama. Si ubuzima bw'umukristo aza gusa kuzara ry'amasakramentu n'amahosti yagenda, ariko arumva ko ari umwana wo mu nzu, ari icyo asangiye, ari iteka ry'inzu yiwe akorera, iteka rya data akorera n'inzu ya data. Data ukumva ingene afise umugambi kuwitwa umusuku wese. N'uwo twese twumvise ngo nguwo umusavyi wanje mpagarikiye. Umuntu asukurira Imana yamahagarikiwe n'Imana. Uko gusukurira Imana kwizana ko ubwa mbere no kugira umutima w'Imana. Naramuhaye umutima wanje ngo aheze azanira intara ubutungane. Umuntu wese akunda ubutungane, ari burya bwo mu masentare, ari burya twumva mu mutima wacu, ari ubwo gutunganiriza abandi, kubakorera neza, kubaha ibyo bafitiye uburenganzira, kubakorera neza uri ku kazi, kubakorera neza mu migenderanire. Ariko aragabana ku busuku bwa Kristo. Imana iramwihweza ikamwumva yuko ari mu iteka ryayo, aroca urubanza neza, atarinze gupfumbatishwa, atarinze kurugofera, akarondera ikigororotse n'igitunganye imbere y'Imana. Ariko arirukana umwijima wa sekibi, agaheza akagurira ubwami bw'urukundo rw'Imana mu bantu. Ntiyogora, ntatera urwamo, si umuntu yishira hejuru, si umuntu abona umenga nakatabonetse agendera hasi kubura hejuru, ntagenda aratera induru mu nzira. Hariho abantu ushobora gusanga umenga bariyumvamo gose Imana, umugabo kamenga harimwo akantu k'ubwishime n'ubwibone, l'orgueil. Shetani mbi ya orgueil spirituel ugasanga irashobora gutera abantu kamabona umenga urukiza rwose niwe, abandi bari mu muriro udahera. Nkaho umubingo wavunitse, arazi kumva umuntu agwa avyuka arondera inzira y'Imana, ameze nk'umubingo wavunitse mugabo ntawuhohosha. Akamenya kumva amagara make y'abandi, akamenya guherekeza uwundi, gushikaho amushayura agateba akumva ko nawe yahavuye akomera mu Mana.
si umuntu w'urubanza ruheza y'abandi. Uyu ni umusuku mwiza, umusuku azi kwihanganira intege nke z'uwundi, gushika mubereye hafi yiwe, uwo yishimikiza agahaguruka agafata inzira irora ku Mana. Azokora ubutungane bushinga imizi mu gihugu, kuko amazinga y'ibiyaga nayo arorereye inyigisho yiwe. Jewe Mukama narakwihamagariye mu butungane, ndagufata ukuboko ndakwiremera, narakugenye ngo unyuzurize n'igihugu canje. Abantu bazi kuzuriza abantu n'abandi, abantu bariko barumvisha abandi ko indya y'amacakubiri atahizodushikana, bazi kuzuriza abantu n'Imana, bazi guhuza abantu n'Imana, bakamenya no kubahuza hagati yabo. Sabavuga gusa iby'Imana mbere, barya bose mubona muri politike bitanga kugira abantu bumve yuko basangiye gupfa no gukira muri buno buzima. Abantu begeranya abandi ngo baganire, umwe we kwiyugarana uwundi yiyugaraniwe. Barya abantu barahambaye, n'abantu Imana yashize mu gikorwa cyayo, kugira ngo abantu bave mu mwijima wo kwibaza yuko bazomererwa neza bahambye ikuzimu abandi, bihoye abandi. Uwaje nta n'uwohenda abantu ngo aruzuye n'Imana arondera guhamba abandi mu kuzimu, aba yarahushije inzira y'Imana. Naho yovuga iby'Imana akabihinyanyura, kuko uyu munsi ushobora gusanga mbere abantu bashobora gukoresha iby'Imana ariko batarimwe ingingo y'Imana. Narabwiye ko hari n'abantu basigaye bapfumuza n'iby'Imana. Umuntu yuzuye ingingo y'Imana azi kumva ko abantu bategerezwa kuzura n'Imana, bakuzura hagati yabo. Ubwo buntu abantu bama bariko barajyaniramwo, bagwiza umuco nako babwiza umwijima, bagwiza amashetani hafi yabo. Ibyo bintu by'amoko turyanamwo, tugakumiranamwo, tuguma twivayangamwo, atari uko amoko yari mabi, mugabo ugasanga twayashizemwo ububi bw'imitima yacu tukayitwaza, ugasanga turiko turonona ubuzima. Intara, imigambwe nitwe tugezweho, abagezweho abandi bariko baritegura nabo kugegwaho. Ugasanga abantu ntibari mu mutima wo kuzurana Imana, bari mu mutima wo kuryana. Isa y'amajambo muri iyi minsi twoyumva, twoyumva akadukiza Yezu Kristo, tukumva ingene yababaye kugira ngo adukura aha hantu hama hariko harasubiza inyuma ubuzima bwacu, igihugu cacu, imiryango yacu. Ukabona yuko n'abakristo ibyo bintu batarabikira. Mbe uriya muntu ugiye kutuzanira n'uwo mu bwoko buwe, n'uwo mu muryango wuwe, twebwe hariya ntitujayo, bariya n'indahiro kuri twebwe. Nturuzurana Imana. Nurumva yuko muri wewe wahawe iteka n'akaranga kumwuzuriza Imana n'abantu, kumwuzuriza abantu n'abandi. Nubabara rwose ingene ndiko ndabibigisha, nkumva abantu dusenga hamwe iminsi yose hano mukirimwe ibintu nk'ivyo, none amanukana umubabaro mwinshi mumva, numvise ko nsize mumeze gutyo. Abantu bose barambwira ngo barankunda, murankunda ngaho. Kumva yuko abasuku b'Umukama, abasukurira ukunywana kwiza hagati y'abantu n'abandi, hagati yabo n'Imana. Ukuguma muza muri kano gasengero bibakingire, abo babigwaye bibakize. Amaraso ya Yezu ntadupfe kubusa, yayasheshe kugira ngo ntidusubire kunigwa n'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa n'ubugambwe ubucanke buriya, ahubwo twumve yuko twashamitswe ku iteka ry'Imana. Rimwe rya Yezu ngo Data aguma akorera urukundo, aguma akorera ivyuzuriza abantu. Nanje nivyo nkorera, nahinduye ubuzima bwanje ico gikorwa.
mu nkuru nziza turumvise yuko iyi ndwi twumva ekleziya iduha ikayita indwi nyeranda, ni indwi twumvise Yezu yatanguye kubamwo igihe yaca kwa Marita na Mariya na Lazaro bakamugirira reception. Twumvise ngo iminsi 6 Pasika isigaye kugira ngo ibe. Yari Pasika y'Abayahudi, ugiye kuraba ni iminsi 7 kuko Yezu Kristo yazutse ngo ku munsi wa mbere Pasika yarayihavuye. Tugire Kristo. Erega twebwe ku munsi wa mbere suyo twita uwa mbere. Uyu munsi turiko turavusoma imisi uyu munsi ngaha. Uwa mbere w'Abakristo n'uwohe? Ni umunsi w'Imana, ni umunsi w'izuka rya Kristo. Aha rero yari Pasika y'Abayahudi, yari isigaje imisi 6. Yezu agaheza akagenda arabizi ibyagira bimushikire byose, burya Yezu yabibayemwo bitaraba. Yezu yarababaye cyane. Uretse kubabara ibyamushikiye mu nyuma ku mubiri, yatanguye kubibamo bitaranaba. Uko baje inama yo kumwica yarabibona byose, yabibamwo mu mutima wiwe. Muri iyi minsi rero ndabasabe muze musome cyane amajambo y'Imana yose afatiye kubara kwa Yezu. Muce kubanditsi b'inkuru nziza bose, mugaruke kuri aya majambo y'umusuku w'Imana uhera mu bigabane vya 45 vya Isaya mugenda. Umwe wese kandi azararaba ico gikorwa Imana iri kwirakora cyo gukiza abantu tucifatamwo kwinshi. Jewe muri abo bantu bose twumva bakikuje Yezu nifata gute? Harimwo abatumwa nabo nyene ntibavyifatamwo kumwe. Twumvisemwo Yuda, twumvise abandi ngene vyabagendeye, bamwe bakihakana, uwundi agafunga ipepa akamuherekeza gushika munsi y'umusaraba. Abandi nabo yabagiriye ibyiza, bamwe bakamuhanagura mu maso. Umwe wese arabe uruhara agira mu rukiza rwiwe n'urukiza rwa bene wabo. Kuko ivyo Yezu Kristo yabayemwo n'uyu munsi arabibamwo. Uyu munsi turumvirije ijambo ry'Imana riduha rugirana abantu batatu, imico y'abantu batatu badasa hafi y'uwo mukiza ariko arazana urukiza. Ubwa mbere hariho uwo muryango wa Marita na Mariya na Lazaro, hakabaho Yuda, hakabaho n'aba bakuru b'idini, abakuru b'intara. Baje inama ngo bice Yezu na Lazaro nyene bamukureho, kugira ngo bazimanganye amatrase y'ivyogaragaza yuko Yezu ari umukiza. Sakubu n'uyu munsi mukabona ingene abicanyi barica bakagomba gukuraho n'ivyo hava bimenyesha ikibi bakoze. Aho ni mu yindi chance. Kandi muze muragaba bavukanye mu nyumviriza. Umwicanya agukoresheje ngo uje kwica uwundi ejo kugira ngo wewe ntuzomubere icyagirizi, itege yuko ayo mahera uriye canke ibintu byose uriye ejo niwe bazokwica kugira ngo bakureho amatrasi. Sakubu niko bimeze mu buzima bw'abantu. Ntuhendwe rero, ugire gupfa ku mubiri, ugugwe n'umutima wawe, upfe kabiri, upfe n'urupfu rudahera. Bagomba kwica Yezu, bakureho na Lazaro, bagomba kuzimanganya byose uwo muntu bamuzimanganya. Mugabo barihenda. Igihe babukaranga Imana yari munsi y'urujo. Igihe cyose ugomba gukora ikibi nk'icyo, reka kwibaza ngo urafuse urahanaguye. Hari n'ahubwo wogoroye inzira y'ibindi byinshi utazoshobora kumetiriza wewe. Igihe ubukaranga, igihe mu bukaranga ukucange na kuriya mucuritse imitwe hamwe mugomba kwica, Imana bugiye biri munsi y'urujo. Kuko amaraso y'umuntu anyegejemo ikintu gikomeye udashobora kwica, ishusho y'Imana. Imana izo yakurikirana jusqu'au bout.
ariko saho nagomba kuza nuko mbona ari impararo uyu munsi abantu bagacudika bagomba kwica. Imana iravyumva ikababara, ariko hariho abandi hakwica bakorera urukiza, ba Marita na Mariya na Lazaro. Yezu bamutumiye kugira ngo bamushimire, bamugire reception, bamushimire kuko ngene yabazuriye musaza wabo Lazaro. Mariya mbere ararenza ko Mariya yarafise urukundo rudasanzwe kuri Yezu. Murazi yuko ngo ni wa wundi kandi yari yicaye amwumviriza. Kumviriza Yezu biratuvyaramwo urukundo rudasanzwe kuri we. Mbere tukiyumvamwo ibintu tugakora n'ibimenyetso bishobora kubura ibintu kuri Yezu Kristo, Yezu akabicako kugira ngo amenyeshe ibyiza byiwe. Amusiza amavuta Mariya, uku kumusiga amavuta no kugaragaza yuko n'umushitsi adasanzwe kuri we, n'umuntu adasanzwe, arashobora kumugirira ikintu kinamusavye amafaranga menshi. Abari ngaho birabatsitaza cyane cyane babandi wamusanga umenga baharura gusa ibiharuro mugabo ntibumviriza umutima. Ni nkuko atange karo n'abandi batsitaye, erega Yezu banye bamutsitara ko nawe nyene. Ingena bigirirwa n'umugore ari umugabo. Hari abantu baca batangura kwimvira ibintu byinshi inyuma. Hari abantu bakinye n'amasinema ya Yezu, ngo Yezu yaravyaye umwana kuri Mariya Madarena kubera babona urukundo ruri hagati ya Yezu na Mariya. Abantu bamusanga umenga bafise imyikeko. Aho n'abantu muri ubukristo bwabo umenga ni imyikeko umwanya wose. Gira amahoro, tekana, reka kwibwira ibintu Mukama ashaka kumenya azokiguha. Reka kuja gufurura wibwira ibintu ushobora kwibwira ibitari byo. Mariya agize ikimenyetso gikomeye kivuye mu rukundo afitiye Yezu. Yezu we yavyumvise, we bamuraba mu kintu c'inyuma, ariko Yezu aramwumva mu mutima wiwe, ariko arakenguruka. Muri uko gukenguruka Yezu akabibonamwo imburizi y'ivyo bazomugira, kuko abazoza gusiga ikiziga ciwe nk'uko babigira mu mico y'Abayahudi ntibazoronka akanya, kuko Yezu yapfuye nk'uko tuvyumvise buca ari isabato y'Abayahudi. Bugingo baje kubigira ngo bafure ikiziga ciwe bazosanga yamaze kuzuka, hamwe bazinduka kare mu gatondo. Rimwe rimwe ntitube dutinya guserura ibimenyetso by'urukundo, twumva ko rugororotse dufitiye Yezu, dufitiye uyu canke uriya, nubwo kumuraba badashoka bavyumva. Mugabo wumve ko ukoreshwa n'umutima ugororotse, umutima mwiza. Nagomba dusozeze gatonya kuri Yuda. Yuda ukungene tuzi byamushikiye, hariho abibaza yuko umenga ni ikintu camuguye ko gutyo, mugabo ni ikintu yatwaye muri we umwanya muremure. Yohana agomba kutwereka yuko ko muri bijya byamushikiye akanayiyahura si ikintu camuguye ko giturumbuka. Bijya ibintu bikomeye tuza kubigwamwo byariteguye buke buke mu mitima yacu. Ariko kandi nukungene Yuda aratubera inyigisho ikomeye, atari uko turiko turamucira urubanza nko kumenga ari mu rudahera, oya, ariko dukura inyigisho ku buzima bwiwe. Murumva ngo niwe yabika isaho, niwe yari ekonome, yari umugestionnaire wo twafasha umugore watumwa hamwe na Yezu, mugabo akazaranyotora ko abika yishirira ku ruhande yiba. Tugire Kristo yibira hafi y'umwana w'Imana, ariko Yezu nta na hamwe yigeze amudenonsa. Muzokumva n'igihe azokwerekana ibigira bishike, azobigira mu bimenyetso très discret byo kugomba kubwira Yuda tamwararaje mu bandi batumwa, ngo azomuha intore adimvye. Kijya n'ikimenyetso benshi baca bumva ngo amuhaye intore idimvye ngo shetani ngo kimwinjiramwo. Abaca bagira ati Yezu yamuhaye shetani vraiment. Oya,
kijya kimenyetso cyo guha Yuda intore idimvye ni ikimenyetso mbere afite ni nk'uko kwa Mariya yavuye asiga Yezu. Iyo umuntu afise abatumire hakaba hariho umwe rero witeka rikomeye kandi amwumva nk'umutumire w'imena wiwe, hari igihe adimba akamuserura mu bandi akamuha intore. Yezu yagombye kumubwira ati wewe narakugize umuntu famfe wanje, umu intime we wanje, umuntu w'umugenzi wa mbere, ariko uri kushaka kungurisha. Yuda yasangiye na Yezu umutima udasangiye nawe. Yasangiye mwibuke hamwe tuza gusangira ku mubiri n'amaraso vya Kristo, ariko dufise imigambi bangamye yo kwica Yezu, kumugirira nabi. Muri we tugomba kwica no kugirira nabi. Ngibaza ko Yuda ari hariya hakurya haraciye imyaka ingahe kumwe duhora tuza gusangira turi mu bicumuro, mu bivyumviro bibangamye byo kugomba kugira nabi, kandi imbere y'Imana tugapfunga ipepo tukagenda. Yuda yaribagiye yuko Yezu amubona, amuzi, uko yibaza ko Yezu atabibona, mugabo Yezu akamwihanganira. Mwumvise ko no ngahasi Yezu abivuze, ni Yohani asa n'usigura ivyashikira Yuda kuko yari umwivyi. Tugire Kristo. Aha twumve rero ingene ibintu by'amafaranga bishobora kwica imitima y'abantu begereye Imana. Murambona n'abantu ubona umenga bashaka gukorera gose Radio Maria kuko bumva itora intererano, kaza wumva arihaye kuvuga ati umuvyeyi na jarazi ko nkenye, agakevya agatwariwe. Urabe ntuzumere nka Yuda. Sinzi umuntu muri bajya basukuvuga yuko mwoca mugenda gukeka abatoza amashikanwa. Ngeze ko batoza ishikanwa hama baramufata ariko arakuramwo. Bamufashe bati ivyo nibiki? Acha koma induru. Shetani! Oya si shetani, ni wewe, ni wewe. Ni wewe. Ingene dushobora kuba hafi ya Yezu, mu vya Yezu, mu vy'Imana, ariko umutima wacu uri mu bindi bihushanye gose n'ibintu vya Yezu. Kenshi tutaravye neza turashobora kugwa mu runtu rw'urugafe rukomeye imbere y'Imana, nko kugurisha umukama, kandi ugasanga wamugurishije ubusa, watanguye kumugurisha kukugurisha umutima wawe. Mwibaza yuko mwese mwama muza kumviriza patiri mu misa yuko muri ko mwumviza n'umutima ugororotse? Hariho n'abamurondera kugira ngo baronka aho bamuronka bamugurishe. Kabona umuntu ari mu vy'Imana, ari mu b'Imana, ari mu gisengero ahantu h'Imana, mugabo umutima wiwe atariwo. Aha nabo duhora dusanga Imana yanadukirije baje bari n'ikintu cyo kugomba gusamburiramwe indani, ariko bakibesha bakibagira yuko bahasanga Imana ibabona mu mutima wabo. Ntumenye ingene Imana yabigijeyo, atari nabigijeyo mugabo bo nyene biyigijeyo, kuko Yuda niwe yasohotse yijanye. Yezu so yamwirukanye aja kwiyahura mu kugurisha umukama wiwe. Bantu mukunze kugira amanyanga, kunyotora, kwibira mu vy'Imana, kenshi birashobora kubashikana ahantu habi gose. Atari kajya kanuba w'ivyo umenga niko kanahambaye, mugabo uwo mutima uri kuragoramika imbere y'Imana ikubona. Dusaba umukama kugira ngo twese birashobora kudushikira. Ntihagire uhava yitapa yigira ati jewe ndagahambaye, jewe nibishobora kunshikira. Bikatwereka yuko bishobora gushugasanga turi mu vy'Imana ariko tudasangiye ingingo imwe n'Imana mu mutima wacu. Dusaba umukama bidukingire. Ntihagire uhava yibaza yuko aragahambaye, niwabona uhagaze urabikengurukira umukama, umusaba kurinde. Uwo vyoshikira nawe umuremeshe, ntiyiyahure nka Yuda, ariko amenye yuko
imana iracamufitiye umugambi ko agihumeka. Na Petero yakoze uruntu ruhanitse gusumbya urwa Yuda, nticabujije yuko Yesu amurekurira, mbere akabandanya amugira umugenzi wiwe. Ntutakaze ubugenzi bw'Imana kubera ivyagushikiye, ahubwo garuka, umukama arakurindiriye. Yapfuye ku bwawe, yazutse ku bwawe kugira ngo ntihagire ikiguherana, ahubwo ushikanwe imbere y'Imana. Amen.